Umuvugizi TV. Tugaruke hariya i Vatikano kwa Papa. Ni kibazo benshi bariko baribaza, mbega none inyuma y'urupfu rwa Papa Francisco muri rusangi Vatikano canke Ecclesia muri rusangi ibitwawe gute, ubuyobozi bwa Ecclesia bumeze gute? Ni kibazo kidasanzwe kubera yuko Ecclesia kw'isi yose twagwa n'umupapa. Umupapa rero iyo atakiri muri buno buzima, benshi baribaza Ecclesia iba itwawe gute. Tugiye kubica hirya no hino, kumbure tubabwire n'ibindi twabateguriye kubijanye n'intunganyo ya Ecclesia Katolika uyu munsi. Iyo rero umupapa atakiri muri buno buzima, Ecclesia Katolika ikija muco bita siège vacant. No kuvuga yuko nta ubazwa Ecclesia mu kicaro ca Papa abahari. Ico gihe umuntu yovuga yuko nta ngingo zihambaye zihava zigafatwa muri Ecclesia. Abantu bagumye ico kintu, nta ngingo zihambaye zihava zigafatwa muri Ecclesia, kubera yuko ingingo zifatwa mu gihe haba hari umupapa. Ariko ibikorwa bimwe bimwe birashobora kubandanya, bimwe ndavuga bimwe mugabo bitarimwo ingingo ziza kuyobora umuryango wa Ecclesia. Kandi nizo ngingo ntonto zifatwa zirahava zikitonderwa cyane, kubera yuko Ecclesia itabifise umwungere. Reka rero muri make tubabwire izo ngingo ntonto zishoboka, mbega by'ukuri ninde abazifise mu biganza. Noneho mu yandi majambo, Ecclesia inyuma y'urupfu rwa Papa ibifiswe ninde aba ashobora kuba ayihagarariye. Ecclesia iyo umupapa yapfuye ibihagarariwe n'uwo bita le Camerlenge canke Chamerlenge wa Ecclesia y'i Roma. Uwo niwe abahagarariye Ecclesia mu gihe umupapa aba yamaze kuva muri buno buzima. Rero Camerlenge niwe aba abibazwa, niwe aba ari hejuru muri ico gihe bita siège vacant. Siège vacant no kuvuga yuko nta mupapa hari, mugabo hari uba ari hejuru imbere yuko hatogwa uyundi mupapa. None arahava kabajejwe iki lo Camerlenge ico abajejwe harimwo gutegura neza ibyo gushingura, guhambana iteka umupapa aba yitavye Imana. Arabijejwe cyane navyo kumuri tuza kubigaruka ko ingene umupapa ahava agashingurwa. Arahava rero agatunganya ibyo kumushingura niko, ariko imbere yaho washaka niwe atangaza ivy'urupfu rwa Papa. Le Camerlenge niwe atangaza ivy'urupfu rwa Papa. Agahava rero akanafasha kugira ngo integuro zishingurwa yiwe zihave zitunganywe neza. Ni nawe rero ko nabivuze abajejwe administration mugabo mu kiringo gito hariya i Vatikano. Arahava rero Camerlenge agafasha no gutegura ya nama bita conclave ifasha gushiraho uyundi mwungere umusubirizi wa Petero muri Ecclesia Katolika. Ariko hari ivyo Camerlenge naho aba ari hejuru, hari ivyo atemerewe gukora novuga ni nko gushiraho abaeveke vyama bigirwa n'umwungere mukuru muri Ecclesia umupapa. Ibyo rero Camerlenge muri kino gihe nta mu eveke ashobora kuhaja muri diocese iyi canke iriya. Ikindi ntashobora guhindura ibijanye n'ingingo z'ukwemera kwa Ecclesia Katolika, ibyo bita la doctrine, ntashobora kubihindura. Ikindi adashobora kugira nikijanye n'ingingo zishobora gufatwa mu bijanye no kwemera kwa Ecclesia Katolika. Direction spirituelle de l'Église. Iro Camerlenge ntaba bifitiye uburenganzira. Ivyo birarindirwa bishoboka mu gihe hari umwungere
umupapa yatowe nayo nama nababwira bita conclave turaza kuyigarukako. Kamerlenge murumvise ivyo abajejwe n'ivyo atarekuriwe. Ariko rero ubugira kabiri habaye hari ico bita no kwita Collège des Cardinaux. Iyi Collège des Cardinaux muri kino gihe atamupapa aba hari irahava igakorana muco bita Congregation Générale, naho ico iba ijejwe no kugira ngo ishobore gutunganya utuntu duto tuba twihuta muri eklezia nitwobura gataza mu ngingo nabibabwiye, bagava bakaraba yuko Saint-Siège yoba iriko irakora neza, itunganijwe neza kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe gishobora kubura indinganizo yacu nziza. Ariko iyi Collège des Cardinaux nabo nyene barahava bakabirabira hamwe bakabiraba neza muri iki twita Congregation Générale, bakanafasha kandi kugira ngo batunganye le conclave. Conclave mu vyumve ni inama ihuza aba cardinaux kugira ngo bashobore gushiraho umupapa mu gihe uyundi aba yamaze kwitaba Imana. Ni rero Collège des Cardinaux hari ico idashobora, ntishobora gutora umupapa mushasha inyuma ya conclave. Umupapa mushasha yamatorerwa muri conclave. Ikindi ntashobora kubazwa ibibazwa umupapa. Le pouvoir pontifical ntashobora kuyibazwa Collège des Cardinaux. Ariko kandi ntibashobora no gufata ingingo zikomakomeye ku bijanye n'ubuzima bwa eklezia, birumvikana cyane. Abandi bagaragara i Vatikano inyuma y'urupfu rwa papa nabo bita le chef de dicaster. Aba twatufata yuko ari nk'abaministre. Aba rero ari ikintu kidasanzwe kuri bo. Aba responsable bari muri dicaster di Vatican barabwe nk'abaministre canke aba bakwikirana ivy'ukwemera kwa eklezia canke abakwikirana abajejwe indero n'ibindi. Aba rero iyo umwungere mukuru apfuye baca batakaza ububasha bwabo. Ibibandanya bikora mu cardinal ajejwe ivyo kwandika, ko mumenye neza yuko Vatikano ibirabwa nka leta. Rero secrétaire d'État Vatikano uyu arabandanya akora ibikorwa vyiwe, birumvikana neza yuko ibibane ibikorerwa i Vatikano aravyandikako, arabishira mu nyandiko. Ubu rero abatakaza ikibanza pouvoir yabo naba le chef de dicaster, barabwa nk'abaministre hariya i Vatikano. Muri rusangi rero inyuma y'urupfu rwa papa umuntu yovuga yuko nta bubasha bukomeye ababa bahari bashobora kuba bafise kiretse le Kamerlenge ajejwe gutunganya ibya conclave cyane cyane ibyo gushingura papa. Mugabo mwavyumvise neza yuko atangingo ashobora gufata n'utuntu tuba twihuta muri eklezia, utuntu babugira bati kugira ngo umuryango ubandanye ubu gihagaze neza, birahava bikarabwa ni Collège des Cardinaux muri ya nama namara kubabwira mu kurindira yuko umupapa wundi ashobora gutogwa. Muri rusangi abari batubajije ingene eklezia ibitunganije nyuma y'urupfu rwa papa nibaza neza yuko bashoboye kuronka umuco, noneho eklezia irabitunganije neza, twakano irabivuga ingene igomba kuba itunganijwe imbere yuko uyundi mupapa ashobora gutorwa. Hari n'undi yatubajije rero tugomba tumwishura tubaza ati none by'ukuri umupapa arava agashingurwa gute? Guhamba umwungere wa eklezia katolika birafise amategeko n'imigirwa itari mike ihava igakurikizwa kugira ngo bashobore kumushingurana iteka n'icubahiro. Ingene rero bigenda, ubwa mbere hoho nababwiye mu ntango yuko le Kamerlenge niwe atangaza urupfu rwa papa. Mwarabibonye, mwaravyumvise yuko Papa Francisco kwirigenekerezo ya 21 kwezi kwa kane isaha 1:35 niho batangaza urupfu rwiwe. Nta wundi babijejwe ni le Kamerlenge. Kera kugira ngo bigende neza canke bihasire neza yuko umupapa atakihari, hari hakanyundo bava bagakubita mu mutwe kabiri kugira ngo niko
aho kanyundo kajana no kumuhamagara mu izina ryiwe iyo atitavye bamenya yuko papa atakiriho. Ariko uyu munsi murazi yuko ubuhinga bugeze kure, abaganga barabibona neza yuko umupapa yamaze kuva muri buno buzima, mugabo bitangazwa na Loka Merlenge. Bagahava rero inyuma yaho iriya mpeta yiwe barahava barayakububasha, niko novuga, barayihimbura kugira ngo noneho ntihabe abandi bashobora kuyikoresha mu bundi buryo budategekanijwe na Ecclesia. Nuko rero bigahava bigatangazwa yuko umupapa yapfuye, bivugwa nande nabivuze, Loka Merlenge. Barahava rero bagategura umubiri wiwe, bakawoza, bakamwambika neza ivyambagwa bitukura vyerekana yuko ari umumaratiri. Bagahava rero bagatangura no kusenga basabira uwo yahejeje kurenguka ibukama. Barahava muri Basilique Saint Pierre niyo bajana uwo mubiri wiwe, niyo bakawujana kugira ngo abantu bashobore gutangura kunamira uwo nyakwigendera. Haraba rero ikigandaro c'imisi 9, ivyo bimwe bita Novandiale. Iyo misi 9 haba hariho imisa ku munsi yo gusabira witavye Imana papa. Iyo misa niyo bita rero Novandiale. Umupapa rero agahava akahabwa icubahiro nyene nk'umusubirizi wa Petero, nk'uwahora arongoye Ecclesia ku isi yose. Liturgia yose rero haba Vatikano canke ku isi yose aho Ecclesia y'i Roma izanzwe iri, barahava bagakomeza igisabisho kirimwo guhereza Imana, gusabira gose umupapa aba yarengutse ibukama. Barahava rero bagategura ivyo kumushingura. Ivyo kumushingura rero biba hagati y'imisi 4 n'6 inyuma y'urupfu rwiwe. Abantu bavuye mu zindi ntara, mu bindi bihugu, harimo abatwara amaleta, harimo aba eveke, harimo abasaserdoti, abihaye Imana, abakardino, barahava bakitaba iyo nkuka y'imisi yo guherekeza nyene ubweranda yitavye Imana umupapa. Isandugu rero aba ahambwemwo agomba gushingurwamwo niko iraterekwa kuri altari, bagashiraho n'igitabo c'ijambo ry'Imana Bibiliya Evangile yuguruye. Bagahava rero inyuma y'inkuka y'imisa iyo cercueil, iyo sandugu bagahava bagira ngo bita kwasansa n'icotezo kugira ngo bahe icubahiro uyo mubiri w'uwo mupapa. Ariko kandi bagakoresha n'amazi ahezagiye kugira ngo n'ikimenyetso ciza cyo guherekeza umuntu witavye Imana nk'uyo mwungere wa Ecclesia ku isi yose. None rero iyo sandugu iba igomba gushingurwamwo umupapa yitavye Imana, iba irimwo ibice bitatu, iba yubatswe n'ibice bitatu, triple, la triple mise, ibigizwe n'ibice bitatu. Umupapa ahambwa mu isandugu nanda bivuze irimwo ibice bitatu. Ubwa mbere iserekeye y'indani ibiri mu giti bita cypre, ico giti ca cypre niho bahava bagashira umubiri wiwe, bagashirayo n'agatube gatoyi gafise inzira kagenda kerekana muri rusangi muri make ubuzima bw'uyo mupapa. Hakabamwo rero n'umudari werekana yuko yari umuntu adasanzwe, yabaye umwungere wa Ecclesia. Aho rero mu gice ca mbere cy'isandugu iri mu gice ca cypre. Mu gice kigira kabiri kiri mu cyo bita plomb, ubwoko bw'inzahabu canke n'ubwoko niko mu buryo bugera kure cyane mu by'agaciro. Iyi rero iki gice kiba cugaye umugabo, kigasiga ibijanye no kudondora uyu mupapa. Ibice bisigara biba bidondora uyu mupapa. Akaba rero n'inshuro kwita cercueil extérieur en bois de chêne. Iyi cercueil ibiri inyuma iba yugaye, igafasha rero abantu baza kumushingura iyo bari ko barayiterura. Kuvuga ni gice kiba kiri inyuma. Hagati haba hari yo pro, hari imbere haba hari nabibabwiye bita cypre, mugabe inyuma naho hakaba igiti bois de chêne. Sigiti cyo cyose nico abaza gushingura bahava bagakora ko canke bagaterura mu
muramubibona ku masanamu ingene biba biriko biragenda. Mu kumushingura rero umupapa ashingurwa mu grotte ya Vatikano munsi ya Basilique Saint-Pierre. Basilique Saint-Pierre murabizi neza yuko niriya ngoro yitiriwe umweranda Petero mwe Yezu yagena ubwa mbere nko mu batumwa biwe mu papa wa mbere, niko iyo Basilique yitiriwe. None rero bamuhamba mu grotte ya Basilique Saint-Pierre, niho bahava bagashira umubiri wiwe kumwe n'abandi bapapa uko bagiye barakurikirana. Murabizi canke muravyibuka yuko tugeze ku mupapa uyu yarahari Papa François nuwo majana 266 uhereye kuri Saint-Pierre umwe Yezu yibwira ati uri Petero kwi eklezia yanje nzokubakako, uri Petero no kwiryo buye nzokubakako eklezia yanje. Nuko rero imigirwa n'imihango yo kumushingura irahava ikabandanya igiwe imbere n'abakardino hamwe nabegereye cyane ubuyobozi bwa papa hariya i Vatikano. Nguko rero muri make uko novuga mu buryo bwahuranije ingene imihango yo gushingura umupapa ihava igatunganywa hariya i Vatikano. Nitwagomba rero kubarambira cyane, muramaze kuronka ibitare bike twababwiye, mugabo tunababwire yuko harabibaza ari nabatubajije mbere, none conclave ya nama itora uwundi mupapa vy'ukuri ibaryari? Iriya nama ibaryari? Iriya nama bavuga yuko iba hagati y'iminsi 15 na 20 inyuma y'urupfu rw'umupapa. Ico gihe cyose no kugira ngo bashobore gutegura ivyo gushingura umupapa aba yaritavye Imana, no kugira ngo abakardino bava kure, bava mu bindi bihugu bashobore gushika kwitegura no gushika i Roma, ko murazi yuko ari impapuro ziba zisabwa kugira ngo rero babahe umwanya wo kubirondera. Ni hagati y'iminsi 15 na 20 kugira ngo bazobe bashitse i Roma, bashobore gutegura gutora umupapa muri ya nama bita conclave. Ni kugira ngo kandi bashobore kwitegura mu bijanye no gusenga, kuko barasenga kugira ngo Imana ibandanye imurikira umuryango. Noneho nibijanye n'ibikoresho bazokoresha muri conclave bashobore kubitegura. No kuvuga ico gihe nico kwitegura mu buryo ubucanke buriya. None umupapa yoba ashingurwa imbere ya conclave ya nama yo gutora undi mupapa? Yego niko, kuko nababwiye neza yuko umupapa ashingurwa hagati y'iminsi 4 n'6 inyuma y'urupfu rwiwe, ariko conclave iza kuba hagati y'iminsi 15 na 20. Urumva neza yuko conclave iza kuba umupapa wundi yarashinguwe ibigihagarariwe eklezia na Lokamerlenge. Umupapa rero yapfuye imbere yuko ahambwa, ibiba birakorwa na biciko kare mu ntango, mugabo mumenye neza yuko ubwa mbere ni Nevene Novandial cyagisabira 19 ubu eklezia irakirimo uyu mwanya ndiko ndatanga ino nyigisho ino nyurabwenge. Anterema rero yiwe yoyo hagati y'iminsi 4 n'6 agahava agashingurwa mu magrotte ya Vatikano munsi ya Basilique Saint-Pierre. None ikiro kirahambaye, ni bande bitaba iyo conclave, iyo nama yo gutora umusubirizi wa Petero? Abitaba iyo conclave n'abakardino batarenza imyaka 80 ufatiye kwiri ya tariki umupapa yapfiriyeko. Aba rero baca babita le cardinaux électeurs, n'abakardino baza gutora umupapa, ariko vyumvikana neza yuko n'ubutogwa ava muri bo. No munsi rero mu bakardino w'Imana yashize ku biganza, w'Imana yatwiyumviririye n'umupapa, ariko ntaratogwa, nawe azoba mu batora hama bahave bamutora. Muri rusange abo bakardino baba bari hagati y'ijana n'ijana na 20 batarenza imyaka 80 ufatiye ku itariki umupapa aba yafiriye. Kuvyumvikana neza rero yuko n'umwungere wa eklezia mu gushiraho abakardino ngira ngo nico aracisunga kugira ngo bize vyorohe inyuma y'urupfu rwiwe gute hazoshobora kuboneka iko umwe amusubirira. Mugabo babandi 80 n'ijana, hagati ya 80 n'ijana aba harimo abafise iyo myaka n'imyaka rero barabiraba kugira ngo batore le cardinaux. Niko aba rero baca bitegura kugira ngo baze bahurire i Roma
ubu rero twavuga ko bari mu myiteguro yo guhurira i Roma, kiretse uba yagwaye aba bose bagomba kuza i Roma. Bya bintu ntibisanzwe. Bigenda gute none muri conclave? Muri conclave bahurira muri Chapelle Sixtine, nari yibabwiye aheruka. Iyi chapelle irafise amateka menshi ari Vatican, niyo bahurira kugira ngo amatora aze ahabere. Mugabo naho bahurira ngaho bo baca baba muri Maison Sainte Marthe yegereye ngaho nyene, niho biyugaranira bakagerageza rero nta contact n'abantu b'inyuma isubira kuhaba. Umunsi wose rero ukuheze baratora. Hari gihe amatora ashobora kurenza umunsi umwe, ariko ubuza gutorwa aba yakwije 2/3 vy'amajwi detiere. Iyo 2/3 bitabonetse nta mupapa baraboneka. Murumva yuko biratunganijwe neza, nta kubonje no banatsinze amatora, oya hari inzira bicamwe. None iyo bamaze kubona umupapa yakwije 2/3 vy'amajwi bica bigenda gute? Iyo uyo muntu amaze kuboneka, uyo mukardinali amaze kuboneka yakwije 2/3 vy'amajwi, igice kihaba urumva ni proclamation, no gushira habona umupapa. Bigenda gute none? Umwe twokwita le doyen di conclave, no kuvuga ubahagarariye iyo conclave aregera umwe ahejeje gutorwa akamubaza ati, woba wemeye iri tora yakugenye nko kuba umusubirizi wa Petero? Woba uryemera? Uremeye kuba umupapa? Mu yandi majambo, uremeye kuyobora igihugu c'Imana nkuko abagutoye babishatse? Iyo yishuye ego, acamubaza ati, ni irihe zina ugomvye yuko wo kwitwa? Ko ririya zina yahorana acarireka akitwa irindi zina. Murazi nk'uyu onye George Mario yari yise Papa Francisco, agombye kwikiza amaverti meza canke ivyiza yasanze kuri Francisco yasize umweranda yitisha bugufi cyane, kandi n'uye hahorana ivyo vyamuranga. Amaze rero kuvuga ati ndavyemeye, akamubwira n'izina agomba kwiyita, igice gikurikira acatangaza iryo togwa ry'umupapa mushasha. Aca rero umwe le doyen di conclave aca sohoka akagenda kuri le barco de la Basilique Saint-Pierre, ku mpome za Basilique Saint-Pierre, agatangaza mu Kilatini agira ati, Ammonientio Vabius Gaudium Magnum Abemus Papam. Ni kuvuga mu Gifaransa bivuga neza, je vous annonce une grande joie, nous avons un pape. Murabizi neza yuko abantu baba barindiriye ari benshi ko umupapa aza gutorwa. Mugabo imbere yaho washaka uko umupapa ariko aratorwa bagenda bacana umwotsi. Iyo ataratorwa ngo bashikire 2/3 bagenda baturira ivyo barije novuga liberté, bagenda baziturira akaduga rero umwotsi wirabura mu gihe ataratorwa. Iyo yatowe hoho baduza umwotsi wera. Uyu rero mupapa arije gutorwa aca aseruka kuri za mpome za barco za Basilique Saint-Pierre, akaramutsa igihugu c'Imana. None akagiha n'umuhezagiro wa mbere, agahezagira igisagara, agahezagira n'igihugu cose muri wa muhezagiro bita Urbi et Orbi. Nuko rero bihava bikagenda, murumva yuko duba duhejeje kuronka umwungere wa Ecclesia asubira akayiyobora inyuma yuko uyundi aba yitavye Imana. Ingene iyo conclave ihava itegurwa neza cyane. Baba bagize ama-objectif canke indinganizo n'intumbero z'iyo conclave, bakabiraba neza ko bitunganije, bakaraba yuko abaparticipa bazuza muri iyo conclave bahawe amakete ku mwanya mwiza, amakete yabashikiriye kandi yanditse neza. Bakaraba aho iyo conclave izobera, nuko bakaraba ibijanye na logistique, ivy'amatariki n'amasaha, bakaraba bijanye n'ibikoresho vyose bizokoreshwa kugira ngo iyo conclave ishobore kuba, salle de réunion, ibijanye na matériel de vote, ibi bijanye n'ivyo byose bizotuma abantu bashobora kubona amasanamu neza. Bakaraba no kumutekano umeze neza ngo i Vatikano, mbega nta bantu bashobora kwikika inyuma bakonona iyo conclave. Ibyo byose baba babiravye. Bakaraba rero neza yuko bino kuvuga yuko protection des informations, ingene amakuru azoreka arava muri conclave atazoshoka
aja ahabona ivyo vyose baba babiravye imbere yaho, ariko bagatanga n'ico nokwita reglement et procédure y'ingene conclave iza kugenda, règle de conduite n'ibindi baba babitanze imbere. No kuvuga muri rusangi ibintu vyose bitunganije n'ama decision, mode de prise de décision, gute ingingo ziza gufatwa n'igihe papa atatogwa ku majwi aya naya naya, ibijanye no kuza gutora mu mwiherero vy'ukuri, ibijanye nuko abantu baza kuyaga mu tugroupe duto duto, ivyo vyose conclave yabiteguye iba yavuze neza ingene biza kugenda. Niko muri dugwakano biba vyanditse, mugabo inama yabitunganije neza, iragira utuntu naturigenda iratunganya. Ibijanye na secretariat, gute baza gufata icegeranyo n'ingene baza kugitosora inyuma ya conclave kugira ngo kibikwe none kize gishigwe mu mateka ya ecclesia nk'ayatora umupapa mushasha. Ariko bakavugana rero n'ibijanye ngene communication iza kugenda imbere n'inyuma, imbere ya conclave n'inyuma ya conclave, ko ubutumire bwashikiriye abantu, ibiza gukorerwa ngaho, amadokima bashobora kwifashisha imbere yuko batora, ibibazo ingene bibazwa, ivyo vyose baba babibajije, baba babitomoye nako imbere yuko conclave iba. N'ingene rero iyo conclave ihava igashirwa mu ngiro, ingene baza kwakira abakardino, ingene baza kuyinstara bicara neza, bakaraba yuko abitavye iyo conclave bose bakiriwe mu buryo novuga professionnel, bagatunganywa neza, bakakigwa neza muri salle, bakaraba neza yuko ibijanye na déroulement des débats biza gukurikiza neza ordre du jour ingene biba byatunganijwe. Bakaca baraba rero n'ingene igihe citora yuko ama decision yose aza gufatirwa ngaho aza kuba akingiye ku buryo adasohoka canke ngo yibwe mu bundi buryo, ibintu byose bitarimwo ubwizigirwa bakavyigiza inyuma, noneho biba bitunganije neza kugira ngo noneho n'amajwi aza gusomwa mu buryo bagira bati vy'ukuri byari mu muco vyose. Bagahava rero nabibabwiye, bagakrotira bagasozera ibijanye n'iyo conclave mu kushimira gose abitavye, mu gushimira Imana yabahaye kumara uyo mwanya wose ngaho bariko bakoresha igikorwa c'iteka, noneho n'icegeranyo c'ivyavuye ngaho kigahava kigatosorwa neza kugira ngo gishobore gushingurwa mu mateka ya ecclesia. Bagahava kandi bakaraba neza yuko ibintu vyose vyakorewe ngaho babiteye ku mukono n'ababwirizwa kubitera ku mukono, noneho bagasozera conclave dufise umupapa mushasha. Ni ibintu rero biba bitunganijwe neza, ecclesia yatunganije neza, kandi umutima mweranda arabimurikira kubera yuko ico abantu bashinze ku izina ry'Imana, Imana irahava igakiyobora. Nuko rero bagenzi ba televiziyo umuvugizi Claude Kubwimana, umuyobozi wino mbonesha kure, umuvugizi Esfa TV, yagerageje kubatohoreza baronderera ibi muhejeje kumva, nibaza yuko byabafashije. Muhave rero mubisangize abandi, yimbonesha kure mugume mugira bimwe bita sabone na subscribe, kugira ngo noneho tubandanye twagura umuryango. Nta handi hantu mushobora gutora ibintu nk'ibi kandi n'ibindi biri hafi. Tuzoguma tubatohoreza ibiriko birabera hari Vatikano kugira ngo mubandanye mubimenya. Nibaza yuko ababajije bya bibazo bashoboye kuronka umuco gute inyuma y'urupfu rw'umwungere wa Ecclesia Katolika ibikurikira. Nibaza yuko muhejeje kuvyumva. Igisigaye no kubandanya dusabira umupapa yitavye Imana, ariko kandi dusabira n'umupapa agiye gusubira kuyobora Ecclesia, tumushira mu biganza vy'Imana kugira ngo noneho aze amurikirwe n'uyo muco uvuye mw'ijuru. Mugire umugisha ngahiwanyu, murakoze.